Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Niteka ntangere gusubira kubana namwe mwebwe mwese mwahisemwo Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije amahoro ndanabaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka wa 2026. Mu nkundira ariko tuyahere ku ngingo nkuru ashimikiye. Kuri wa mbere ni Abarundi bose baramutse bibuka ku ncuro ya 32 igandagurwa y'uwahoze arongoye Burundi Perezida Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege yarashwe iriko yerekeza ku kibuga c'indege c'i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda. Abarundi batari bake harimo n'abanyepolitike bagize ico babivugako. Uruhigi ku banyamahanga batagira ivyangombwa buca rutangura mu gihugu ca Tanzania uko biheruka gushikirizwa n'urongo y'intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania nyene aho mu bazohigwa hariko hadomwa ku rutoki cane impunzi z'abarundi. Nayo mu bijanye n'inkino tombora yarayibaye ku bijanye n'ingene inkino zizogenda mu mupira w'amaguru mu Burundi mu gice c'8 gishiri ca nyuma. Ni mu gihe muri basketball naho imigwi ya Dinamo n'Urunani imaze inkino zirenga 4 idatsinzwe na rimwe. Aho nariko nca ku masonga mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata c'impunzi. Simon Sairo arongoye intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania atangaza yuko bagiye guhiga abanyamahanga bose badafise impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu. Aha yadomye ku rutoki cane impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta zagiye kuba hanze y'ikambi ku gutinya ko batahukanwa ku nguvu. Uyo mutegetsi akanamenyesha kandi ko bagiye kubahiga ahantu hose baba kugira babasubize iwabo. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyabaye ku itariki ya 3 uku kwezi kwa ndamukiza mu gihugu cha Tanzania. Dutega yombi Simon Sairo. Lakini jambo moja na la kusikitisha kidogo, kambi yetu ya Nduta inakaribia kufungwa. Ariko ikintu kimwe kibabaje gato nuko ikambi yacu ya Nduta yimirije kugagwa. Ariko inkuru dufise nk'inzego z'umutekano nuko bamwe mu nshuti zacu bari mu nkambi ya Nduta badashaka gutaha. Ni mu gihe mu masezerano leta yabo ivuga ko atana kimwe cobuza ko bataha, mbere abatari bake bakaba baranamaze gutaha. Ubu rero bamwe mu mpunzi baratanguye guhunga ikambi bashwara mu bice bitandukanye by'intara ya Kigoma. Aha mbere dusaba n'abanyagihugu mu ntara ya Kigoma bafashe inzego zizoba ziriko zikora umukwabo mu gihe cyose bazoba babonye umuntu bazi ko ari mpunzi, ko hari umuntu yinjiye mu gihugu cacu hatisunzwe amategeko amudome ko urutoke. Bagenzi bamenyesha amakuru, iki gihugu ni gwacu twahawe n'Imana. Ntitwemerere rero abantu b'abanyamahanga kuko baza kutwononera umutekano dusanganywe. Imico n'imigenzo yacu abatanzania turayizi, tukareka abandi bantu bakazana imico yabo. Amahoro n'umutekano dusanganwe bizoduca mu mwanya w'intoki. Subire rero nsabe abanyagihugu bo mu ntara ya Kigoma bafashe inzego z'umutekano zizoba ziri mu isekeza ryo kubahiga babadome ko urutoke, gutyo bahanwe hisunzwe amategeko. Uruhigi ruzokorwa mu ntara yose ya Kigoma, mu mashamba, mu mabarabara, n'ahantu hatazokorwa umukwabo. Ivyo rero nuko tubona ikibazo c'abanyamahanga bari mu gihugu cacu bidaciye mu mategeko co dukwegera akarambaraye na hamwe togihagurukira. Ubu bakwiye igihugu cose kugera mbere ni Dar es Salaam bakaba buzuyeyo, kandi amatohoza akerekana ko binjirana mu ntara ya Kigoma.
Iruhande y'ivyo rero vyaraye bishikirijwe na Simon Saira arongoye intara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania kubigiye gukorwa impungenge n'inyishi ku mpunzi z'abarundi baba muri ico gihugu. Izo mpunzi zigaterwa ubwoba nuko ari zahanini zadomwe ku rutoke na cane ku mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zagiye kuba hanze y'ikambi ku gutinya ko zitahukanwa ku nguvu. Kurikira bamwe muri izo mpunzi baganiriye na RPA. Umva ko mu majambo ashikirije yaregeye yaratumye ku neza umurundi urumva rero cyafise ubwoba bwinshi kuko ntitwumva igituma umurundi buri gihe cyose ikintu kibaye bavuga umurundi kandi hariho abandi bantu batandukanye babaye mu gihugu cya Tanzania bava mu bindi bihugu. Aha rero naho bavuga ko batazirukanye mu nzira bavuga ko abarundi babakunda abafite icyo buvuga mu kabari mu z'abarundi tuza barerekana amajambo umwe nayashyikirizwa na bamwe mu bategetsi ba leta ya Tanzania. Abarundi bari impunzi bari muri intara ya Kigoma kumbure zikatabagwa hakiri kare kuko imisako irahitanisha abantu batacyo bazira, ugiye gusenya bakagufata, ugiye kurondera utwusuma iyo mu masako yo mu kijiji kuko ikamba takambi tukiriho bagatsikira kandi barakuvuna bakaguca ku dosiye cyangwa utanazi. Urumva ko bitoroshye noneho barumvise murumva ko ijambo we yashyikirije yatagetinze abarundi yibagira ko igihugu gifite izindi mpunzi zitari nk'iziva mu bindi bihugu. Mu bijanye n'umutekano naho RPA yarashoboye kumenya abantu batatu bishwe mu ntara zibiri ziri mu zigize igihugu cy'u Burundi muri indwi twaraye dusozereye. Muri bo umwe yishwe arashwe n'umupolisi. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira byinshi ku bijanye n'abo bishwe. Mu ntara ya Gitega umunyagihugu yitwa Ninazwe Nestor Batazira Gasazi w'imyaka 30 yarishwe arashwe n'umupolisi yitwa Iradukunda Ozias mu bunwero bita kwihuriro ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga ku wa gatandatu heze. Amakuru avi Nyabihanga avuga ko uwo mupolisi yari yiriwe arahohotera abantu bari muri ubwo bunwero. Mu nyuma niyo yasaba inzoga Ninazwe Nestor Batazira Gasazi ngo amusomye aravyanka. Aya makuru abandanya avuga ko yaciye aja gutora inkoho kuri paruwase Kibungere ari naho asazwa acungera umutekano. Agarutse yaciye amurasa amasasu menshi ku mutima acaracikana. Uwo mupolisi nyene gukora ibara yaciye afatwa n'igipolisi ahinyabihanga. Ku munsi wa gatanu heze uwitwa Karikunzira Pascal Batazira Nyamirende w'imyaka 30 yatowe ikiziga aho bita Mugika ku mutumba Kanyami muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Amakuru dukura muri komine Ngozi avuga ko uwo muhisi yari yiriwe arashwana n'umukenyezi wiwe, niho umwe mu babanyi yaza kubavurukanya hama Karikunzira Pascal amukomeretsa ku kuboko n'imbugita yari afise. Mu gatondo ko ku munsi wa gatanu heze niho Karikunzira Pascal yatogwa ikiziga biboneka ko yari afise ibiguma mu mutwe. Umuntu umwe yarafashwe n'igipolisi cyo mu gisagara ca Ngozi. Uwa gatatu uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega yitwa Etienne Nshimirimana w'imyaka 33 yatowe ikiziga mu nzu yiwe ku mutumba Bubaji muri komine Gishubi ku wa gatatu heze. Urufu rwiwe rurimo igifungo cinshi. Abajeje intwaro bavuga ko yoba yari yahuye ivyo abanyagihugu bamirira kure, bakavuga ko Etienne Nshimirimana yishwanizwe n'abantu bataramenyekana bafatiye ku bikomere yari afise mu izosi, ahubwo bagasaba ubutungane kugira amatohoza ataho ahengamiye. Emmanuel Ndayishimiye urakoze. Mu gisata c'amagara y'abantu n'abanyagihugu bo muri quartier ya Buterere na Mubone muri zone Kinama komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura ahavugwa muri no minsi abagwayi batari bake bikiza ca kolera, ntangingo zikwiye zo kurwanya ico kiza ziriko zirafatwa. Mu vyo abanyagihugu banegura nuko abagwayi ba kolera bungururizwa ku mapikipiki, imihana nayo bavuyemwo ntibaheze ngo bayipompemwo imiti. Bagasaba abajejwe intwaro n'igisata c'amagara y'abantu kurwanya ico kiza bimwe bigaragara. Elvis Niyomwungere arabitubwira mwidonido. Amakariti ya Mubone na Buterere ari muri komine Ntahangwa ahagaragaye abagwayi bakorera nk'uko umushikiranganje w'amagara y'abantu yobitangaje mu ndwi iheze ko kolera yasubiye gufata umurindi munini. Ibitigiri vyinshi vy'abamaze kurwara bikaba biri muri komine Ntahangwa. Isoko ryacu muri kariti ya Mubone aho muri iyo komine bimenyesha ko hari ibikorwa biba bishobora gutuma ico kiza kibandanya kirandagata.
nko kuwa kane nabonye umurwayi wa kolera bamutwara n'imoto, kuwa gatandatu abandi bahunguruza n'imoto. Urumva nta bwirinzi dufise bwo kwikingira mu gihe kolera muzi ko isanzwe yandukira ku muvuduko udasanzwe. Rero kunguruza umuntu arwaye kolera ku moto, kandi kolera irandukira ku muvuduko udasanzwe. Aha tuba hari ibirometero birenga 2.5 uvuye ku Mubone gushika ku bitaro kwa Ntiba. Urumva ko hari ibirometero birenga 2.5. Rero twasaba leta ko iyo dufasha mu gihe uwo murwayi wa kolera abonetse bakaduha ambulance. Ikindi iryo soko rimenyesha nuko ibifungurwa bitarinda gutekwa bibandanye bidandazwa ku mabarabara mu gihe biri mu bituma iyo ngwara ya kolera ikwiragizwa. Kolera iriho mugabo aha abadandaza imyumbati baracadandaza imyumbati, abadandaza ivyema, utuntu batereka ku mabarabara tubadandazwa. Mu gihe muzi ko kolera ukoze no ku murwayi hama ugakora ku kintu burya yandukira. Abanyagihugu baho mu makaritiye ya Buterere na Mubone basaba ko habaho ibikorwa vyo guhimiriza hamwe no gupompa mu mihana ibonetsemwo abagwayi. Muri make ntacyo niko ndabona abamishatsi yabo bariko barakora, kuko nk'ubu aba bantu bose bane nta yahageze ngo hapompe kugira ngo abandi babandanye bafatwa. Ntawe hageze bodufasha bakaduha abantu baza barapompa aho umurwayi abonetse. Mu ntango z'indwi twaraye dusozereye baradahana Edwine, umushiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida, yamenyesheje ko abagwayi bashika muri 34 aribo bagwariye mu bibanza bibiri ahasanzwe havurirwa abagwayi ba kolera. Elvis niyo mwungere nawe urakenuye. Mu kanya gato turatandukira igisata ca politike. Mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru zano makuru. Kuri wa mbere abarundi bibutse ku ncuro ya 32 umuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira. We yahoze arongoye Burundi akaba yaguye mu isanganya ry'indege mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kwigenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Mu birori byo kwibuka uwo muhisi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashize urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'uwo muhisi. Ivyo birori bikaba vyitabiriwe n'abandi bategetsi batandukanye b'igihugu hamwe n'abahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi aribo Sylvestre Ntibantunganya hamwe na Domitien Ndayizeye. Mu nkuka ya misa yo kwibuka umuhisi President Ntaryamira yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi, Padiri Fupi Felix yayisomye yahamagariye abarundi na cane cyane indongozi z'igihugu kutibagira ijambo ryashikirijwe n'uwo muhisi bakongera bakarishira mu ngiro. Dukurikire Padiri Fupi Felix. Uyu munsi tukibuka Perezida Cyprien Ntaryamira, hari ijambo yakizaguze atari ukuvuga amajambo gusa, kuko mu ijambo umuntu arumva intumbero. Yarasize avuga ijambo ryakoze ku mutima abarundi benshi, kuko burya abantu iyo bari kubarumviriza ntibumviriza gusa amajambo tuvuga. Burya abantu barashobora gutandukanya umuntu ariko aravuga besha n'umuntu ariko avuga ikintu kivuye ku mutima, n'umuntu ariko babwira ukuri. Numva igihe Perezida Cyprien ashikirije ijambo bwa mbere abarundi abenshi barakozwe ko ku mutima, barumva bati uyu muntu atugiye neza, uyu muntu afite intumbero nziza, iri jambo atubwiye n'iry'ukuri. Bagaca bagira icyizere, bakagira umwizere. Mugabo nuko vyavuye bigorana, arivyo turiko turahimbaza murabizi. Ariko iryo jambo niryo rigenda bitava mu gitima, naho hohera imyaka 30 ningahe 35 40 n'imyaka 50 izohera, hamwe usanga n'umwana akivuka usanga akubwira ati Perezida Ntaryamira yasize atubwiye ati bene iryo jambo nkiri abatumwa barungitswe kumenyesha. Iryo niryo abantu bakenera kumva, ijambo risigara mu mitima, kuko ari ukuri, kuko ari bizima, kuko riza rizanye ikintu cyiza. Tuze turavyibagira, umukama dufashe kubandaniriza aho bagejeje, umukama dufashe gushira mu ngiro ivyo Perezida Ntaryamira n'abandi benshi badutanguriye
basize batanga intumbero mugabo bataronse umwanya wo gushikako. Tukivuga ibijanye no kwibuka uwo muhisi, urongoye umugambwe Iprona Nkurunziza Olivier yibukije ko President Ntaryamira yifuza ko mu bisata byose by'igihugu horanga urutonde abarundi bakabana neza atawugirira nabi ubundi. Dukurikire Nkurunziza Olivier. Ico twama tuzirikana mugabo wadasigana kuri nyakwigendera Perezida Ntaryamira yari umukuru w'igihugu akunda ibintu biri ku rutonde, yipfuza ko igihugu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye igihugu caciye kijamwo ubwicanyi, akajagari, haba mu bajejwe umutekano, haba mu bakozi ba leta ku kazi, haba ahantu hose. Ikintu ca mbere yari yashize ku muzirikanyi kandi yifuza ko abarundi borangura ko ari uko hagaruka urutonde mu by'intwaro ibereye, mu byo ku kazi, aho abantu babanye, cyane cyane akifuza ko abantu babana neza atawusimbira ku wundi. Cyane cyane turazirikana ko yagomba ko igihugu gisubira ku rutonde kuko cyari cyagiyemo akajagari kenshi. Cyo gituma rero yari yashize imbere avuga ati hajeho discipline, abantu mwemere dogwanire amahoro nuko igihugu cotera imbere inyuma y'izo ngorano. Rero dutegerezwa kuguma twibuka ivyo bintu, yipfuriza Burundi ko bwoja hamwe, abarundi bakaba umwe, intambara igahagarara, tukaraba amaso turaba imbere inyuma y'ivyari bihejeje kuba. Kandi yari umuntu akunda amahoro kuko murabona ko no kumugandagura bamugandaguye avuye gushigikira ibiganiro vy'amahoro vyahuza leta y'u Rwanda n'imigwi bagwana ico gihe. Urumva ko yashira n'imbere ko naho Burundi hari intambara kwatoreka gushigikira akarere k'ibihugu bigari ko navyo nyene bironka amahoro. Rero umuntu yakunda amahoro, ivyo tuzokwama tubizirikana cyane cyane kugo rupfu rubabaje ku mukuru w'igihugu yapfiriye mu kindi gihugu. Ibintu byari biteye ubwoba, ariko kandi dutegerezwa kwama tuzirikana rwose ko yaronka kanya gakwiye ko gutwara iki gihugu, ko twari kumubonamwo izindi ngabirano nyinshi, ariko naho bitaruko niturabe ivyo yipfuza uno musi tubandanye tubirangura. Hagati aho rero tukivuga ibijyanye n'urupfu rwa Perezida Ntaryamira Cyprien, amatohoza kw'irakwa ry'indege yari ireruye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira yarakozwe n'aho atawurahanirwa ico caha. Bivugwa na Gratien Rukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Afatiye ku matohoza yagize, Rukindikiza avuga ko ubutungane bw'Ubufaransa bwakoreye kuri iyo dosiye bwituwe n'imiryango yabuze mu 1997, eka n'igihugu c'u Rwanda cyarigiriye ubwaco amatohoza. Rukindikiza amenyesha ariko ko Ubufaransa bwahavuye buhitamwo kubika iyo dosiye idaheze mu mwaka w'2012 nyuma y'abacamanza babwo bagaragarije ko indege yarimo Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira itakorowe na FPR, ahubwo yakorowe n'abari basanzwe bari mu ntwaro ya Habyarimana. Rukindikiza amenyesha kandi ko amafaranga y'indishi agenewe imiryango yasohotse ariko anyuruzwa n'umushingwamanza. Iyo miryango yari yahaye uburenganzira bwo kwiserukira no gutora iyo ndishi. Kurikira Gratien Rukindikiza. Indege mu gihe yakorowe harimo n'Abafaransa. Ubufaransa bwateza guca bugira amankete. Mu gico no bamenyesha nuko leta y'Ubufaransa itagombye kugira izo ankete. Mbere barabujije n'imiryango yuko hariho ibintu byerekana, barabujije imiryango yuko bogira ico bitwaye ko kuri ivyo vyerekeye iyo ndege. Mu gihe imiryango yitwaye harabaye amankete. Ankete ya mbere yabaye ankete y'umuntu umujiji yitwa Bruguer, yatanguye agomba kwagiriza FPR na Kagame. Iyo niyo yatanguye atangura guhana ibituri. Hariho abavuga ngo bari mu gisoda cyo mu Rwanda, mbere bamwe baruhiye kuvuga bati ivyo bintu twavuze sivyo, nk'uwitwa Ruzibiza yavuze ati sivyo. Hanyuma rero Juge Bruguer nawe niwe yacagira mu manda yo guhagarika abakuru bamwe bo mu gisoda n'abandi bo mu Rwanda. Mugabo basanga arikagira amafuti, baramuhindura bagira mu juge televiziyo. Uyu nawe bamaze kumushinga ayo mabanga, agiye kubiraba asanga ivyo bagize byose ntaho bisa, naho bihuye. Juge televiziyo yagiye hariya mu Rwanda arapima byose, arazana abantu baba expert, arasanga si FPR yayikoroye, acarabakura ko ico ceyi arabakura ko batarondegwa. Hanyuma rero leta y'Ubufaransa yacihagarikira ngaho ntiyabandanije. Kubera iki? Kuko abakora iyo ndege basanze ari abantu leta y'Ubufaransa yari isanzwe ishigikiye abari muri iyo ntwaro yo kwa Habyarimana, nibo bayikoroye
harabaye izindi enquête mu Rwanda raporo mutsinzi ni enquête imeze neza yanditse neza gose nibaza ko abarundi bari bakeneye gusoma bakaraba hari icerekeye naco kubayingamiriza indishi indege yari ifise assurance yo muri Sonarwa nayo ikaba yarigirishije assurance yindi mu Bwongereza ayo mahera yarasohotse umuryango wa Ntajyamira n'abashikiranganje bari muri rya ndege barashinze umwavoka wo birigi yari yegeye gose Habyarimana yitwa Timmerman ngo akurikire ivyo bintu by'ama assurance bongera bamuha uruhusha yuko amahera ni yarihwa ariwe azobanza kuyatora ubwa mbere akazoheza akayabaha ayo mahera Timmerman amaze kuyaronka ko yari menshi acaragurisha ibintu byo byose mu birigi arugara na kabine yiwe aranyika gushika ubu nta wuzi yari urumva ayo mahera yararishwe ubu bashinze ko ayatora niwe atayabahaye Gratien Rukindikiza ariko yandika igitabo ku ntwaro no ku rupfu rwa President Cyprien Ntajyamira igitabo ategekanya gusohora mu minsi mikiri imbere ndabibutse ko amakuru n'ibindi biganiro vya Radio Publique Africaine mushobora kubironka muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI RPA. Imirimo itari mike yo ku mutumba Mikuba wo muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera yarononywe n'imvura ivanze n'urubura n'umuyaga mwinshi yaguye ku mutaga wo kuri uyu wa Mungu abarimyi bahombeye ivyabo basaba abajejwe intwaro kubaba hafi no kubaronderera abagira neza bubafasha kubera ariho bari bazeye ibibabeshaho ino nkuru twayiteguriwe na Hervé Niyuhire. Iyo mvura ivanzemwo urubura n'umuyaga mwinshi ivuga ko yonenye ibitari bike yaguye imbere y'isaha 6 z'umurango wo kuri uyu wa Mungu igenekerezo ya 5 ndamukiza uno mwaka. Amakuru ava mu banyagihugu na bamwe mu begereye intwaro yemeza ko iyo mvura yonenye cyane ibiterwa bitandukanye bigizwe n'ibiharage, imyumbati, ibiraya, amavoka, ibitoke, ibijumbu n'ibitunguru. Mu ducimbiri dutanu tugize umutumba Mikuba uri muri zone Nkonge muri komine ya Kayanza tune nizo twakozwe ko niyo mvura. Utwo natwo nikiguzwe Marara, Burimbi na Kibande. Gushika isaha 8 z'umutaga wo kuri wa mbere ubwo rubura rukaba rwo rukibonekeza mu duce tumwe tw'iyo mirima. Muri kino gihe rero abarimyi bavuga ko bahomvye cyane kuko iyo mirima yitezwe ko umwimbu ubu ikaba yononekaye ku rugero ruteye ubwoba. Mumenya ko naho atanzu canke umuntu yahitanywe niyo mvura nta mutware n'umwe yaba urongoye zone Nkonge na Magara Nicodem canke uwundi yarungitswe n'intwaro arishikira ngaho ngo arabe ivyononekaye. Abanyagihugu barajumarariwe kubona babuze noza kubaremesha muri ayo makuba batewe n'iyo mvura. Uruganda rwa Radio RPA rurashobora kuronka Nicodem na Magara arongoye zone Nkonge kugiragire ico yivuzeko. Tugushimire nawe Hervé Niyuhire. Tuve muri Butanyerera tugaruke mu gisagara ca Bujumbura mu bidukikije ngo hari hakwiye gutunganywa ivyigwa bikozwe n'abahinga mu bidukikije ku ngaruka zishobora kuba ku bidukikije bitewe n'ibisasu biherutse guturikira mu ikambi ya gisirikare iri muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije asigura ko kenshi iyo ivyo bisasu bituritse bisiga umumara mu kirere eka mbere n'ibibanza biba vyaguyemwo ibibaza bikabangamira ubuzima bw'abanya gihugu n'ibidukikije bidasiga inyuma. Landry Ninteretse amenyesha kandi ko umuco wo gukinga izo ngaruka zose ari uko ububiko bw'ibigwanisho bwoshirwa kure y'imihana y'abanyagihugu. Kurikire Landry Ninteretse n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Ivyigwa ni umushinga wa mbere utegezwa kuba kugira ngo bamenye ico bijya bisasu vyaturitse ibindi bigasanzara ku birometero birenga 5 vyegera ry'amakambi kugira umuntu ashobore kumenya mbega ibi bintu vyateye nkurikizi zaye kubijanye n'ibidukikije mu mihana. Bijya bisasu nkuko mwabibonye vyaragiye ahatari bake birabomora amazu, biragwa mu mpangu z'abantu, biragwa ahantu mu mashuri, ahandi hakorerwa ibikorwa bitandukanye. Ivyigwa vyigenga vy'abahinga nivyo vyoshobora kwerekana neza na neza uko inkurikizi n'uvuga bijanye n'ibidukikije bakazibona izo arizo nuko vyokingwa. No kuvuga yuko nka bijya bisaso iyo bidaturitse bishobora gutera uruhagarara rwamaho, bigashobora guturika umwanya wose bikabangamira ubuzima n'amagara y'abantu bari muri ako karere. Rero ibintu nka bijya tuzi ko hagiyemwo ibisasu vy'amarokete amaobu n'ibindi ibintu bisanzwe bifise novuga ubumara ico bita mu gifaransa le métaux
ubururu harimo ivyitwa vya plomb ivyitwa vya mercure na cuivre iyo bisanzaye mu karere aho asanzwe habamwo abantu ku rugezo rurenze ubwo bitegezwa kuba ruriko mu bisanzwe birashobora gutera ingaruka nyinshi ku magara y'abantu no ku mutekano w'abantu baba ngaho rero ico je no hamagarira no musi koba ivyigwa kugira ngo berekane neza na neza ubumara bwa bwari bukwiragiye muri ajya makarti ari mu gice c'ubumanuko kuri gisagara ca Bujumbura bakashobora no kubona aho ivyaguye bakavyegeranya bakabikurayo mu bisanzwe umuti kinga impanuka nkizi muri kazoza nuko ububiko bwa bijya bigwanisho byinshi bw'ubumara bwinshi buri hagati y'amazu ni nko kubika ikara mu gashambara umwanya wose iryo kara yashobora kwakara igasha rigatera impanuka bwo kwimugwa ugashigwa ahandi hantu atari mu mihana. Turangiriza no makuru mu bijanye n'inkino nkuko mwavyumvise mu ntango zano makuru ku munsi wa gatandatu w'inondwi twaraye dusozereye yo habatombora y'ingene imigwi y'umupira w'amaguru mu Burundi izohura mu gice c'umunani gishire cya nyuma aho hitegura urukino ruzohuza umurwi wa Vitalo na Flambeau du Centre. Muri basketball naho imigwi y'Urunani na Dinamo imaze inkino zitanu idatsindwa na rimwe. Idonido na Desire Hatungimana. Kuri uwo munsi ugira gatanu higanwa rya basketball mu gihugu cyose New Star yatsinze Tigers ku manota 76 kuri 62, Remesha yirahiye Young Eagles ku manota 113 kuri 72, Urunani rwarorohewe cyane mu gutsinda Lion Team ku manota 115 kuri 60, Dinamo itsinda Jimkana ku manota 75 kuri 55, Lesipo batsinze Muzinga ku manota 89 kuri 69, nayo Kerne yirahira Aigle Noir mu kwitsinda ku manota 103 kuri 58. Kugeza kuri uwo munsi wa gatanu rero imigwi ya Dinamo n'Urunani ntiratsinda urukino na rumwe. Abakurikirana na basketball mu Burundi hafi bakabona ko ari intango yerekana ko iyo migwi n'uno mwaka ishobora kugwanira ibanza bibiri vya mbere nkuko vyagenze umwaka uheze. Muri volleyball naho mu nkino za kamarampaka playoffs mu bagore Muzinga yatsinze Rezase mu rukino rwa mbere, Rezase nabo batsinda urukino rugira kabiri, bisigura ko iyo migwi inganya intsinzi imwe ku yindi. Mu bagabo Rukinzo umugwi w'igipolisi watsinze Muzinga umugwi w'igisirikare mu nkino zibiri, bisigura ko Rukinzo ifise intsinzi zibiri ku busa bwa Muzinga. Kugira umugwi utwara igikombe ca playoffs utsinda inkino zitatu muri zitanu zitegekanijwe. Kuri wa gatandatu naho niho mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi habatombora y'ingene imigwi izohura mu gice c'umunani gishiri ca nyuma mu gikombe c'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo kwitabira inkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo. Izo nkino zizoba ku itariki 7 n'iya 8 za kuno kwezi, aho Interstar izotana mu mitwe na Aigle Noir, Ngozi City izokina na Garage Express, Muzinga izokina na Bumamuru, Rocky City izokwakira Masipiri, Kanza United izokwakira Musongati, Message Ngozi ku kibuga cayo izotana mu mitwe na Rukinzo, Burundi Sport Dynamique izokwakira umugwi wa CKFA Football Academy, na Vitaro ikabizotana mu mitwe na Flambeau du Centre umugwi watwaye icyo gikombe umwaka uheze. Tugushimire nawe Desire Hatungimana. Nino ngaha rero nciye nsozerera ano makuru mu Kirundi yo kuri uno wa mbere igenekerezo rya gatandatu ndamukiza umwaka wa 2026. Shimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagenzanje bayatororokanije n'abahinga b'ivyuma bitanze kugira no majwi abashikire atankomanzi. Walter Kwizera nije mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza kugubwa neza mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho ubutaha.